ngira ngo natangiye mbivuga uyu wewe uravuze ko amaze igihe gito yakoze mariage hari n'igihe ejo ataza urabona ko niba akoze mariage vuba ubu ngubu ashobora kugira ndavuga ibyanjye nyine ejo nutaza bakubohe turi hano rero kugira ngo twerekane ibyo dukora, turi hano kugira ngo twereke abarundi ndetse n'abagendereye Burundi. Hari abari kumanuka bava mu Rwanda, hari abari kuva Tanzania baje kureba iyi show. Iyi show rero nkuko twatangiye tubivuga irateguye, twariteguye. Urabajije tuwiteguye ute? Ibanga rirejo ku itariki 6 byose niho muzabona Ndimbati. Ubu ngubu murabona Ndimbati wicaye ahangaha, ubu ngubu hari n'igihe yabaye Ndimbati Sylvestre, ariko ejo muzabona Ndimbati nyine nyawe. Naho ibya mutima byo mutima oshe mutima umaze kubyimba. Ikibazo cya kabiri warubajije harya ubwo ni ikihera wambwa uragira ngo mena amabanga nona. Erega kuba waje umenyesha amakuru, kuba waje umenyesha amakuru ntabwo ari ngombwa kujyana ibyo tuzakoreje. Urajyana iby'uyu munsi, ibyejo ni ibyejo. Ubwo rero ahubwo nakubonye mu bivuzo hariya hamejo mu gatondo ikintu novuga tomana ndamutwara ahantu Ndimbati bamutwo kujyaje kubera ari ingatazi ari ingatazi kumukeke yawusigaje nka wose amagufa nazikuya. Okay. Hama rero kuvyerekeye ejo murakoze kazi karanzi bagitse. Jenny twa Niragira Brice nkaba ntwara societe yitwa Bujana Hangwa Business, akaba ari genda nayiserukira. Hama nkuko asanzwe yabivuze byose ndabahaye ikaze. Mbanza kwanza guhikaze abo aba artiste turi kumwe T.I.D hamwe na Ndimbati hamwe na nabo turi kumwe ba Mutima Love Music bawalase. Nongera ngirwa ko ndabashimira cyane kuri uno mwanya baduhaye, batigeze badutetereza ku mwanya wose twavuganye. Hama ngirwa ko nshimira n'abamenyesha makuru, ndabaha n'ikaze namwe mwisanze muri kino kibanza cha Mutwenzi Bar. Murahawe ikaze cyane, murakoze. Asante sana. Habari za saizi jamani? Nzuri. Najua mimi Amarundi siwezi, lakini Kiswahili naweza sana, Kiingereza pia naweza, lakini tutaelewana. Kama mnavyojua ni T.I.D, top in Dar es Salaam, East Africa legend. Niko na awards kama 10. Nimezunguka dunia nzima kwa ajili ya kusukuma muziki wa Tanzania. Kiswahili kimekuwa na Burundi ni kama ni nyumbani kwangu sasa, kwa sababu nashirikiana na muziki wa Burundi na mapromota, na nimekuja hapa kwa mwaliko wa Bwana Bruce Mutwenzi Bar. Wameniita kufanya show, lakini sio show ya playback, ni show ya band live. Nitakuwa na Ingo live band. Kama mnavyojua muziki wangu ni muziki wa kila mtu, na kila mtu ameshausikia hata kama alikuwa ni mdogo. Kwanza nashukuru, kwanza nimpongeze Bwana Bruce, maandalizi ni mazuri. Waandishi wa habari wamefika wengi, ina maana habari zetu zitafika kwa watu wengi, na nashukuru kwamba mmetupokea vizuri. Na mimi kusema ukweli wa moyoni, nimefurahi, na furaha hiyo imenisababisha niwe na confidence
ya kufanya performance kubwa kali na live band. Kama mnavyojua vijana wa siku hizi ni wajanja tu, autotune nyingi kwa studio, akipatiwa microphone stage na live band with all instruments anashindwa. Kwa hiyo sisi tutaelezea, tutaonyesha, tuta showcase, tuta transform mziki wetu kuwa international. Nimejiandaa, nimefanya mazoezi sana mengi, nimefanya push-ups nyingi, nimefanya weight, nimekimbia, sababu ukiimba live band unatakiwa uwe na pumzi. Uko unaimba chorus wewe, unaimba verse wewe, unaitikia wewe. You have to be very perfect and very active. Kwa hiyo nimejiandaa, na kama kuna chochote mnataka kuniuliza niko tayari. Asante sana. Nyaza yuko nashoboye kubyumva, ariko muri kano kanya mbere yo kuba umwanya w'ibibazo turafise abandi ba-artiste, turafise Ndimbati kuva mu gihugu cy'u Rwanda, turafise Walase kuva muri Igora, turafise Fernando, turafise na Mutima le comédien. Reka duhe ikaze Ndimbati nawe nyene umushitsi wacu kuva mu gihugu cy'u Rwanda kugira ingene yakiriwe anatubwira ingene yiteguye ku munsi w'ejo. Karibu sana Ndimbati. Murakoze cyane, ngira ngo mu by'ukuri ni ibyo gushima. Mbere na mbere ngewe ndabanza gushimira Imana ikomeje kuturinda, nongere nkurikizeho boss Bliss watekereje akavuga ati ku munsi nk'uyu w'ejo w'itariki ya 6 nzateranya abantu, nuwo kubahwa cyane ko ubu turi hano kubera murebe ukuntu mwese mwafasha amakamera yanyu mukaza ahangaha. Abantu nk'aba rero barakenewe, abantu nk'aba babonetse ari benshi twarushaho gutera imbere. Ntabwo ndi buvuge byinshi rero, ngira ngo Ndimbati muramuzi, icyabahishiye rero nta kindi muzakimenya ejo, kandi ndabizi neza ko ndahamya ntashidikanya ko twese ejo tuzaryoherwa kandi cyane. Mu by'ukuri ntabwo twafata umwanya ungana gutya ngo tuze gukora ubusa, tugomba gukora kandi cyane. Murakoze rero, reka mbashimire namwe abanyamakuru, mukomeze kwitanga. Murakoze cyane. Abuze neza, abuze make ariko meza, ati nta gisibya ku munsi w'ejo umuntu wese azoba ari muri kino kibanza ategereza kuryoherwa. Ari naco gituma tubandanya tubabwira yuko mubandanya murarika abantu kuza ku munsi w'ejo ari benshi, ibibanza birahari, baze baryoherwe. Ni kibanza ciyaguye, umuntu wese ashobora kuza akisanga. Ariko turi kumwe kandi na Mutima le comédien, nawe nyene n'umukomedien atavyorosha dufise muri kino gihugu. Ibaza abakomedien babiri bakomeye mu bihugu bibiri bose bahuriye kuri stage imwe, azoba ari umuriro. Mutima na Ndimbati, reka tumuhe ikaze Mutima nawe nyene agira icyo atubwiye cyane ku bijanye n'imyiteguro yiwe yo ku munsi w'ejo. Hamace duha ijambo Fernando hamwe na Walase nawe nyene bagira ico batubwiye. Murakoze, karibu sana Mutima. Murakoze. Ndashaka kuvuga mu cyongereza kugira ngo nabo nyene twumve cyane. I can speak English. Rero hama jonga mbere no gushima naje no gushimira uyu muntu ariko azana ihinduka cyane ku gihugu. Nimwe twavuganye nuko ugwaruka ruja hamwe rukiyungunganya ruga teza imbere igihugu. Ni mwuyu mwanya rero je nanje ndizigire ejo bizomera neza. Hamejo mu gatondo ikintu novuga zomana ndamutwara ahantu Ndimbati bamutwo kujyaje kubera ari ingatazi. Oya. Ari ingatazi kumukeke yawusigaje nka wose amagufana zikuya. Okay. Hama rero kuvyerekeye ejo murakoze kazi. Karanzi bagitse. Murakoze. Sho yamaze gutangura itara naba ku munsi w'ejo. Harakana ku munsi w'ejo rero igeragezwa yemeze. Fernando na Gusto kuva muri We Love Music nabo nyene barafise ico babwira abantu bazoza ku munsi w'ejo. Ikaze. Ndatanze mwiriwe ku muntu wese ari hano. Cyambere no gushima kwanza Imana yatumye twese dushaka kuba dusenga turi bazima. Ongera nshimira n'ababiteguye kuko urana bakoranije abantu benshi batandukanye bazwi umwe wese afite izina giwe kandi rinini cyane. Umwe wese ndaza afite ahageza
rero kindi naco nuko nasaba aba journaliste ko muri ngaha mwese atanga inkuru kugezaho ashikana kure cyane hashoboka kugira ngo bimenyekane ahantu henshi nituze dutambe twirorera ko ni mu akazi kenshi ko kubimenyekanisha twebwe akazi kacu hanini kazoba gahagaze ejo kuko tuzokwereka ibintu abantu mwemwe mwabwiye ibizoba hama bamenye ko hazoba ikintu hama natwe tubereke ibyo twabateguriye ko ndibaza ko buri wese yiteguye hama kandi n'iteka ryo kuba tuzohurira kuri stage imwe na Mutima le comédien arakomeye cyane Ndimbati kuva mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na T.I.D twakuze twumva ko je ndibuka nkiri umwana ibyo kuja mu muziki ntaravyumvira ko nakuze indirimbo ziwe ndazumviriza umva niteka ridasanzwe kubona duhuriye kuri stage imwe nongera nshimira cyane wabiteguye ko niko kajya ndonse ko guhurira ko nabakuru banje kuri stage hama ikijanye naco n'ivyejo ngene bizoba bimeze We Love Music ndibaza benshi barazi performance yacu turakubita music live ndetse na playback ariko ejo ndibaza ko indirimbo zitari nke zizovuzwa live ndibaza walase twarakivuganye ko imiteguro igeze kure nuko umwanya utabonetse ukwiye cyane n'ahandi playlist yacu yose yubaye muri live music ko turabishoboye ni nako kajyo keza ko kuvyerekana neza ejo ku bantu batari babizi ama media nibaze ko ariho bazoba bari bashobore gusambaza performance yacu abantu babone icyo dushoboye na cyane cyane ko indoto yacu ari kugira live music n'ubwizimvye turifuza ko ibintu bya playback twobihagarika mu Burundi twihereye ko twebwe mwese afite strategie yiwe turifuza ko ejo canke igihe ejo zoba turi umugwi ukomeye cyane kuri live music buryo wumvise We Love Music wumva live nibaza ko mugenzi wanje si ari ikintu kongera ko rubandanye. Firstly, let me welcome these brothers from neighboring countries. T.I.D, NDIMBATI, you are all welcome. Nashaka nshimire cyane abamenyesha makuru bose bari ngaha. Bwa mbere nongere nshimire Ntangwa Business Company yashoboye gutunganya kino giteramo gatumira We Love Music gatumira aba artiste batandukanye mubona imbere yanyu. Nta byishingiye kuvuga byinshi mugenzanje yabivuze. Twebwe ku ruhande rwacu nka We Love Music turiteguye kubaha umuziki mwiza uryoshye cyane ubereye ugutwi. Ego murakoze cyane. Murakoze. Bavuze neza umuziki mwiza wabaza umuziki n'umuziki wikibiriraho niho ku munsi wejo uzoba hari muri kino kibanza nta mpamvu nimwe yo gusiba muze muri benshi ariko turi kumwe kandi n'umugwi utavyoroshe umugwi umaze imyaka uvyifatamwo neza umugwi wa Ingo Live Band usanzwe urongowe na Walase nabo nyene barafise ingene biteguye kugira ngo batange igiteramo kidasanzwe ku munsi wejo turaza kubaha umwanya nabo nyene bagira ico bavuze hamaje dutanga umwanya ku banditsi n'abamenyesha makuru bari muri kino kibanza karibu sana Walase nawe ugira icyo ushikirije bari muri kino kibanza kubijanye n'igiteramo cyo ku munsi wejo. Jesse novuga menshi imyiteguro y'iwacu irahagije bivanye n'uko tubizobere muri uwo mwuga wa music live nta mpungenge n'imwe dufise ku bijanye no ku munsi wejo T.I.D ari ngaha ni umulegende ntawe nta mpungenge tumufitiye kuko ivyo akora arabizi abifitiye uburambe yabikoze imbere yacu ni kuvuga ko ku ruhande rw'iwacu nawe ntabwo batufise bizogenda neza. We Love Music bari ngaha nabo nyene tumaze gukorana vyinshi kubijanye na live ni kuvuga twe turi ngaha kugira ngo tuze tuvanga umuziki kuko twe dukora umuziki w'ikibiriraho aro bita music live muri uko kuvanga rero tuzotangura tuvanga imiziki y'iwacu n'iyabandi tuze tuvugirize T.I.D tuze tuvugirize We Love Music novuga gusa gikuru nuko dusenga Imana yo mwijuru tukashika ku munsi weje turamahoro kubijanye na shohoho ibintu byose bitunganije neza. Ego murakoze cyane. Mimi nafikiri kwanza swali lako ni zuri sana. Umeongea ni kitu cha kweli kabisa. Wasanii wengi wa sasa hivi Tanzania ni wanataka shortcut. Hawataki kujifunza music. Ukija Burundi unakuta wanamuziki wa Burundi most of them ni talented. Wanajua kupiga ala, wanajua kupiga gitaa, mwingine anapiga keyboard, mwingine anapiga drum. Muziki wa kweli ni ule ambao unafanya live. Ukiwa studio artist unaji underestimate, unajiweka kwenye kategori ndogo. Ukifanya live music utafanya muziki mkubwa na utaheshimika.
Mimi Ingo Live Band sijafanya nao mazoezi ya moja kwa moja, lakini kila wakipiga mziki wananitumia video, najua naimba kigani, wanadondoka vipi, wanafanya vipi. Kwa hiyo huu mwezi mzima tumekuwa tukibadilishana videos na tukibadilishana simu. Kwa kitu imebaki hapa leo ni kufanya final rehearsals, na kesho tutafanya tena final rehearsals. Umeshasema mimi ni professional. Hiyo ukiwa professional uhitaji kugaragara sana, kuhangaika kama watoto wajinga. Umenielewa? Watoto wadogo kabisa. Yaani wako hivi. Sasa umeshakutana na professional legend, nimeshajua hao naimba kigani, kama ni C major, minor, major, lakini mimi ni vocalist. Niko powerful vocalist. Kwa hiyo sioni tatizo hapa. Sioni tatizo kabisa, show itakuwa kali. Hatuwezi kuruhusu mje kwenye rehearsal kwa sababu tutakuwa tumetoa siri ya kazi, lakini leo tutafanya rehearsal kubwa sana, na kesho Mungu akisaidia tunaamka na afya, tutapiga rehearsal kubwa sana. Kuhusu kufika ombi lako la kuja kuwaona vijana, muziki yao tayari nimeshai Google, nimeangalia kwa YouTube. Waimbaji wazuri, ni vijana wana charisma na wanaonekana watafika mbali wakiendelea kuwa na discipline. Kazi inataka discipline. Mimi leo niko hapa, Bruce ameniita kutoka Tanzania, amepata tabu kunikatia maticket kwa sababu ameona niko na discipline na hii kazi, na bado naendelea kuitumikia kazi kwa heshima. Kwa hiyo mimi sikudanganyi. Hawa vijana, Mungu akijalia, tukiamka na afya, tukimaliza kazi vizuri, nitafanya nao wimbo. Hiyo ndio itakuwa best option, na wao wapate kujulikana Tanzania, Kenya, Uganda and the rest of the world, popote ambapo mimi najulikana. Asanteni sana. Kindi kibazo bacerekeje n'urugo nawe nagira icatubwira. Murakoze gose kuma ijambo no kuri ico kibazo. Yabanje kwanza imbere ya byose kumbaza icerekeye umutekano. Umutekano ku by'ukuri nkuko musanzwe muhazi, mwavuze yuko hasanzwe hagendera abantu benshi. Urabona ahantu ha plaisir hajana, imbere yuko plaisir ibanza kubaho habanza kuba umutekano mu mutima y'abantu. Rero ico kintu no guhumuriza gisanzwe giteguwe neza cyane gose, kujya mwari musanzwe mubizi, kujya mwari musanzwe muhagendera mukasanga koko umutekano nikirenga, ubuho nikirenga kurusha, kubera iyo umuntu agiye muri concert yakira abantu benshi. Murasubira ikibazo cya kabiri. umutekano ugana sold out kirashobora kubaho, ugasanga hari abantu batinjiye kandi bari barize kubera ubwinshi bw'abantu. Integuro muri rusange, integuro kujya musanzwe mubizi n'ubundi sijya mbere tuteramishije abantu ngaha, turamaze kubigira ibiteramo bitandukanye, kandi ndibaza yuko ata muntu n'umwe arigera asubira inyuma. Ahubwo ndahaye ikaze n'abatari babizi yuko boshika muri ico kibanza, ibintu byose biteguwe neza. Murakoze. Abajiji impamvu nifuje gukorana na T.I.D, hasanzwe hari abandi baririmbyi batandukanye bari ku mwanya. Je no kwishura yuko kubwiwanje T.I.D amaze umwanya muremure ari muri game y'umuziki, kandi nta muntu n'umwe atamuzi, amaze gukora amateka menshi, imyaka myinshi tumubona umuziki ntarigera atakara mu muziki. Rero yo mpamvu nukunge nafise ukuntu akora live music byanteye yuko no murondera, ko nsanzwe mfise n'ikibanza hariyo abo dusanzwe dukorana ba Walase bakubita live music. Ndavuga ati ivyo berana yuko bokuzuzanya, kandi akanovera kiwe abantu akongera akagatanga ku mwanya abantu basanzwe bamuzi ko n'amateka yasanzwe akora ko nico no kwishura. Ngira ngo natangiye mbivuga, uyu wewe uravuze ko amaze igihe gito yakoze mariage, hari n'igihe ejo ataza. Urabona ko niba wakoze mariage vuba, ubu ngubu bashobora kugira, ndavuga ibyanjye nyine, ejo nutaza bakubohe. Turi hano rero kugira ngo twerekane ibyo dukora, turi hano kugira ngo twereke abarundi ndetse n'abagendereye Burundi. Hari abari kumanuka bava mu Rwanda, hari abari kuva Tanzania baje kureba iyi show. Iyi show rero
nk'uko twatangiye tubivuga irateguye, twariteguye. Urabajije uti witeguye ute? Ibanga rirejo ku itariki 6 byose niho muzabona Ndimbati. Ubu ngubu murabona Ndimbati wicaye ahangaha, ubu ngubu hari n'igihe yabaye Ndimbati Sylvestre, ariko ejo muzabona Ndimbati nyine nyawe. Naho ibya Mutima byo Mutima oshe Mutima umaze kubyimba mbere uragira uti hari icyo nteganya kuba nakorana. Iyi ni intambwe, ubundi intambwe ya mbere niyo kuva mu Rwanda nkaza mu Burundi. Ibyo byose rero nuko bamenyesha amakuru nyine mubaza nk'abarimu kugera hano byonyine ni icyerekana cyuko ubwo turi kumwe na Mutima, amakamera yanyu arimo aratureba. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni yuko dushobora kuba turi kumwe n'abandi ejo n'abandi benshi. Ikindi, imiryango irafunguye haba mu Burundi haba no mu Rwanda. Twebwe turakomeza duhure kugira ngo dukomeze kubashimisha. Hanyuma ikibazo cya kabiri warubajije harya ubwo ni ikihera? Wambwa uragira ngo mena amabanga nona? Erega kuba waje umenyesha amakuru, kuba waje umenyesha amakuru ntabwo ari ngombwa kujyana ibyo tuzakoreje. Urajyana iby'uyu munsi, ibyejo ni ibyejo. Ubwo rero wowe ahubwo nakubonye mu bivuzo hariya. Kama nilivyosema mwanzo, Love Music ni wasanii ambao tayari wameshakubalika hapa, muziki yao inasikikwa, si ndio? Inahitajika wasikike zaidi, na katika kusikika zaidi ni kupeana nafasi. Unajua kama hiyo stage ambayo ameitengeneza Bruce kwa ajili ya watu kuperform na live band, hiyo sio ni stage tu watu wapige muziki. Hiyo inatoa maisha, inafundisha, inaelimisha, ina entertain pia. Watu wanapata ajira, watu wanakula, wanalisha familia. Kwa hiyo mimi muziki ndio kazi yangu, na mimi nimeajiri watu kwa bendi yangu. Niko na wanamuziki kama wanamuziki 10 tukiunganisha na sound engineer. Wote wanataka mimi niwapatie pesa. Tukifanya live gig, live music sehemu yoyote wakija wakipata. Lakini nataka nikuambie kwamba huwezi kuwa mwanamuziki bila practice. Huwezi kutoka tu nyumbani, umeenda studio, umeandika wimbo, watu wameupenda tu wimbo basi ukasema wewe ni mwanamuziki, unakuja kesho umesuka rasta nini? Hapana. You have to practice. Kwa hiyo mazoezi ni muhimu pia. Lazima wafanye mazoezi ya band. Bavuga ni kuri twebwe nta kibazo na kimwe dufise kuko intambwe tugeze ko turashaka kwandika indirimbo mu mwanya muto, kuko indirimbo zacu nyinshi twagiye tuzandika mu mwanya muto, kandi nizo ndirimbo zavuyemo indirimbo zikomeye cyane wanashima kurusha izo twatwaye umwanya munini twiteze ko zizaba zizana ibintu bikomeye. Rero uvuga kuri icyo nta kibazo na kimwe. T.I.D wenyine ubwiwe yamaze kuvuga ati turashaka gukorana indirimbo, nubwo natwe byari biri mu mitima nuko tuzogusaba ko twakorana uko biri kose ari ico bizotumarira. Mu gihugu ca Tanzania afite abantu benshi cyane bamukurikira, natwe ino dufite abantu badukurikira. Ni ukuvuga twebwe aha bizodufasha. Ndimbati nawe nyene ngo arimo urumva ko indirimbo iguma yaguka. Uvuga ko twebwe mu Burundi bizodufasha ku bakunzi ba T.I.D. ari warakunda T.I.D peut-être twe ataradukunda cyane, azokumva ko adukunza ahubwo kubera ko dukoranye n'umuntu nawe akunda, nkuko nawe hari abazoronka badukunda bamukunde ko natwe biciye kuri twebwe. Amakani natwe bizotwagurira akarere cyane cyane muri Tanzania, ko muri Tanzania sinibaza ko twoba duseye ikibanza kinini. Nego ilevre hari indirimbo zicako ku ma TV amwe muga hari hahantu tutaragera. Rero guca kuri T.I.D ndibaza ko hari indi miryango bizotwugururira, ko nawe ndibaza tuzoguma en contact. Hariho imiryango azotwugururira hariya, binakunze tuzogenda n'abatwereke ingene muri Tanzania bikorwa. Ukora ibintu nukora uvuga ngo je mpagarikiye nga ukora ushaka kwisanzu kwaguka, wagukire mu mitima y'abantu, wagukire mu ntara yose, ndetse wagukire no mu kindi gihugu. Rero ivyo biri mu byo niko ndiyumvira, nkuko mwabivuze ahubwo mubivuze nkuko mwari musanzwe, nkuko mengana nabibongoreye. Rero vuba muzobona
ikindi giteramo dushaka gukorera atari hano kumbure no hagati mu gihugu tureke no muri ETS muri ETS urumva ho ni hafi ndifuza kuja Gitega ndifuza kuja ahandi n'ahandi hose hagati mu gihugu rero ivyo ndetse no kuja Iburayi kubera iki ivyo twamye turabivuga nejo na Ndimbati umenga niho wari rero ivyo bintu nivyo biri mu byo mu ihangiro dusanzwe dufise mu bikorwa byacu vya misi yose. Discipline ni muhimu sana, kuwa na heshima, self discipline. Alafu ukiwa na self discipline kuna mambo mengi yanamchanganya mwanamuziki, anashindwa kukaa kwenye reli, wengine kujiingiza kwenye matumizi mabaya madawa. Hiyo ni mbaya zaidi. Kuna madawa unaweza ukatumia yakakufanya ukashindwa hata kuoga, yakakushindwa hata kula, ukapoteza akili. Kuna watu wanashauriana hivyo. Lakini ukitaka kuwa mwanamuziki mzuri, ujue jinsi ya kutumia vitu. Pili, sababu wanamuziki wengi wa sasa hivi na kila mtu anataka kuwa mwanamuziki, anaona ni kazi ambayo ni rahisi. Yaani anapata umaarufu, anapata wasichana, anapata na pesa. Lakini anasahau kwamba kazi yoyote inahitaji uwe unaifanyia mazoezi. Uwe una mazoezi ya kwako mwenyewe. Mazoezi ya kuimba, mazoezi ya kuandika mziki, kama unaenda chuo ya mziki, ufanye marketing, ujue jinsi ya kumanage social media. Sasa hivi mziki wote uko kwenye social media. Ukifanya kitu kidogo na mziki wako ukiwa mzuri, hiyo social media inakubeba mara mbili, mziki wako unauza mara mbili. Kwa hiyo lazima ujue discipline ni ya kwanza, pili ni kujifunza, tatu kuachana na makundi mabaya. Sababu kuna watu tumekuja nao kwenye safari hii Tanzania wapi, wameishia katikati kwa sababu ya matumizi ya vitu ambavyo vinakutoa kwenye reli, vinakutoa kwenye focus. Kwa hiyo na washauri wadogo zangu, ukiingia kwenye mziki, angalia vitu gani vinatakiwa vikufanye wewe uwe na akili, visikushushe akili yako. Ni hayo. Anakoze yabajije ikibazo cyiza, aravuga ati abantu bamenyereye ku social media. Rero natangiye mbivuga, iyi ni intambwe kandi nziza. Nkomeza nshimira na boss Lisi uba watekereje ko abantu noneho bajya na live, abantu bakababona. Turamaze kugira ibitaramo mu Rwanda byinshi, ni ibintu tumenyereye. Ndahamya ntashidikanya rero ko hano naho haragashya. Erega buriya nubwo nahagarara hariya mwatwenga, kuko nuko meze, nuko namye munzi mu gutwenza. Nubwo nahagarara hariya nkazamura akaguru agashyira ku mutwe watwenga, kureba yinda ukabona akaguru kari ku mutwe birahagije. Ahubwo ikiri imbere nuko hari intambwe turimo gutera Abanyarwanda n'Abarundi. Ubu mu gihe gitoya ahubwo East Africa turaba tuyifite. Ukuntu muyitanze mutitangira itama, mwabikoze koko biboneka yuko umwuga mukora ari uri ku mutima. Rero ndabasaba kandi nkuko ajeje kubivuga, tubandanye uwo mutima wo gushigikirana kugira twese mu bikorwa byacu bigende bigaragara, cyane cyane ko abari bikorwa bihesha icubahiro igihugu. Murakoze cyane, Imana ibamekizagirire.